Iyo komine ya Bugendana ni barabara rikuru ririmwo ikaburimbo. Abanyagihugu twasanze batubwiye ko ayandi mabarabara yose ageze ahatemba ko yatuzuye ibinogo yamezemwo amashamba. Uyu munyagihugu twasanze arabitubwira. Amabarabara aranzeye isoni cane umuntu ariko arengana. Nta barabara na rimwe ryo muri iyo komine ya Bugendana ubu rikirengana kiretse gusa ry'ikaburimbo, kandi yose imigenderanire yose yaratosekaye. Yaba yakozwe n'ishirahamwe Satubone hamwe n'ayandi abanyagihugu bari bakoze rero amabarabara yose yuzuye ibinogo kandi nayo yuzuye amashamba. Ikindi abanyagihugu bavuga nuko mu mabarabara mwamwe uretse ibinogo vyabaye umurengera ku buryo n'amakinga biyaguye kuyacamwo n'ibiraro bimwe bimwe hari aho vyononekaye ibituma ayo mabarabara atagihita. Uyu munyagihugu aratubwira mwamwe muri ayo mabarabara. Hariho ibarabara riva aho bita ku Rubaho muri Mutaho gaca aho bita Imwumba ikaduga igasekera hafi y'Isangana muri Bugendana nyene. Iryo yose ni inogo gusa n'ikinga kimwe biragorana kugira rihaje. Hari ibarabara riva ku Ruvubu riduga aho bita kw'iparuwasi Rwisabi, naryone riragenewe cane, yaba imoto ibimodokari ntibihaca kubera ko n'ibiraro vyaho biri ku ruzi vyabaye nabi gose. Abanyagihugu bo muri komine Bugendana basaba abajejwe intwaro kwikubita agashi bagakora ayo mabarabara kugira uruja n'uruza rworohere bose. Uruganda rwa Erupeya ntiturashobora kuronka musitanteri wa komine Bugendana Ciza Merikiyade kugira twumve ico bariko barakora mu kugarukira kuri ayo mabarabara.